Amazina yanje nitwa Ndayizeye Clovis. Navutse le 2 avril 1984 ngaho mu Bwiza. 2016 muri manifestation après l'échec ya coup d'état manifestation narahunze mpungira mu nkambi iri mu Rwanda yitwa Imahama. Muri iyo minsi heze rero harabaye certaine sensibilisation y'umuhari ugwana witwa RED-TABARA. Barageze nanje umunsi numva ivyo bavuga ko ari byo, nubwo nasanze ahanini ari uruhendo. Hari amarecrutement n'ubacabandanya ubwo je nabaye recruté le 16 juin z'umwaka nyene 2026. Harabaye nyene gatoya kanu ka reception, nyuma ya reception twurira imiduga tugenda Kigali, tuva mu kambi nyene tugenda Kigali kugira ngo mu kigo aho baturogroupa hakoye 5 dukoye 50 baca badutwara Sud Kivu. Twarahigiye ibintu bitari bike bijanye n'umugambwe MSD kwanza niwo wari kwisonga byose, katugisha karangamutima ka MSD. Twamara kwiga iby'umugambwe MSD akacaza ivyo muhari ugwanya leta iri ku butegetsi RED-TABARA. Tugiye ko resistance pour l'état de droit. Yego nibuka neza umugano wuko tumaze gukora 150 nyuma y'imisi 3 canke ine bacu dutwara Sud Kivu mabisi y'abasirikare b'u Rwanda, mabisi ari filmé coaster ziri filmé zigera kuri 5. Tugera muri Sud Kivu dutwara twakiriwe n'abasirikare ba M23 twavuye nibuka hari nka 20h43 minutes ngo twacise vers mu masaa 10 buko buraca mu gatondo. Ubwo twashikiye twakiriwe n'abasirikare bo muri M23. Hacatanga kuba rero distribution y'amaboti yo kwambara, bote en plastique amwe n'amakoti afise inkofero nyine capuchon y'imbeho. Batubwira ati ntabwo mudakomeza kurara ngaha, turaza kurara uguru ahantu bita kuri antenne nyine iri ahantu bita Kiziba, na ahantu kure uvuye mu aho twari turi twagenza urugendo gira nko rw'amasaha 6 canke 5 hafi mu ijoro. Twaturiye saa moya, harimo abari baraciye mu gisirikare kera nibo bahaye bashokora mu munda zo kurinda abo bandi batari abasirikare, tigeze ko abasirikare. Ko twaragenza urugendo rurerure cyane muri iryo joro. Turashika twakigoramo n'abasirikare ba M23 baratwereka aho turara uruguru ku musozi hejuru ku maho plateau. Niho twaraye impande y'iyo antenne. Twamaze 3 jours, umunsi ugira 4 turafata inzira batubwira yuko tugiye aho tugiye kugira formation nga entre travail distribution y'imbunda. Muri uwo mwanya muri bukeye bwaho c'était le 16 le 17 yego harabaye distribution y'imbunda, barigisha nyine kurasa nyine no gupratika byose, kuremonta muri iyo minsi 3. Hari umunsi ugira kandi tufata départ y'urugendo rw'iminsi 2 bageye iminsi 2 ijoro n'umurango. Tugeze imbere rero tumaze kugira umunsi umwe turaruhukira ahantu ku rusengero. Twararukiye no ku rusengero mugabo suyima gatoya abasitomu M23 nibo batanguye kurasa mu Wazarendo. Yararagiye impene n'intama nabo baca barahaguruka bitangura kurasa. Rero tugeze kuri urwo rusengero baraturasa amasase menshi. Umwe muri twebwe umuhungu akiri muto baramurashe kwita ku ngaho gisusu. Ubu niwe nyine gusa yakomeretse, nabo baca bikora ku bikoresho ko ibikoresho byo twari dufise bikwiye, batanga kubasubiza ibikoresho biremereye harimo n'amamortier n'ama-12 yose barakoresha amasasa baregegwayo. Tukiri mu nzira nyine tutaragera, tugeze ku musozi hasigaye umwanya muto ko dushika aho handi ha kabiri ko turuhuka. Uko guca rero basubira kuturasa cyane, rero baraturasa nyine bikomeye. Abamwe n'abahasize agatwe barapfuye ari 2, abandi 4 barafatwa. Ko nyine barafatwa kuko umva ingwano ijoro n'umurango bararasa paka bararasa
ukumva aba M23 yagenda turira n'amazu yabo agenda turira niko bakaze ishavu ngabukeye nyine birabandanya aje ndabona yuko nyine bibaye hatari kweri je nacengiye ubwoba nagize n'ubwoba nk'umuntu nyine ndiruka ndirukira mu ishamba hiyo ndaduka mu rusozi ndumva ndinyegeza maraho 3 jours ninyegeje ubukeye bwaho byaragezeho biraturura gatoya biraposha nyine biratuye nyine gatoya kiri kare mbere ya saa moya narazamutse bona abasirikare bavuye nibaza ngo baje kundondera jewe ndabahamagaye kumva bareba wazarenda baciye bandase ngabo amasasi ntabwo yamfashe nirukanze sura muri rya shamba Imana iramfasha nyine ntibambona baca ko birukanga hagati Imana kweri kabisa arabo ntabare Imana irahari kandi irumva amasengesho kweri Imana kweri kabisa nakize gutya kaba jana nabo menga ndaboneka ariko baranciye ko barandondera barambura bongera barazamuka mugoro ntamaze uwo munsi ndararaho ndabukeye nuko ndahirirwa umunsi ugira kane ndazamuka rero ko bucamura n'umuntu afise imboga imbere no wari inyuma afise igipanga ndamubwira ati jaca ndakugira n'inkona yenda ifise ndamwereka ntacu ndakurasa ntabwo ndakurasa ndamwereka amasinye ko atacu ndamugira nyene arasubira inyuma ariruka nanje shasubira inyuma muri rya shamba nyene ndinyegeza ko navuga ati nundi agiye kuzana abandi ubwo nyene haciye umwanya mutoya bace baza ari benshi baca baramamagara we muto kwa potoka mu yo pole je muri uwo mwanya narimvuye guca niyahura hagati jako bamfata bakanyica nabi ngira umugambi wo kuyango niyahure ndamanura sirete nkonda yirabishako ngamu umutima urambujije siniyahure ndaza ndamanika imbunda ndayishira hejuru ramedenda ndayishize hejuru ambya ndayishira hasi ndayishize hasi baraza barayitora ubwo bakitora centango gukubitwa bikomeye hose barakubita babanje kumboha ngabo entreta uwo ntarashe niwe yamvugiye nabyo ati umuntu yamara nta kibi yankore umunsi kuze muramukubita agoreka tumutware ku mushefu kumbe entreta hariho mu general nabyo ati zo munzanire ejo ko ntibise ko muri RED-TABARA nta kibazo muze munzanire ejo bo mwishe baramaze uwo ni mumureke bona gukira gutyo rero baca bankora mu mazu yabo baracana umucanga ndota barangaburira baramico nkeneye muri uwo mwanya yego n'akaruga baramaye ndano barambwira ati muhumura gwe nacu kibaye ko tuzi ko ari muri M23 ntabwo twari tuzi ko uri muri RED-TABARA cyo gutuma byagenze uko byarabaye bihangane tuzo gushikiriza ubutegetsi ubutegetsi buzomeca bwo gucira urubanza niko guca rero ngenda bukeye buraca turagenda kwa kuwo mu general aranyakira turaganira arambwira ati bagize amakosa akuru banye kutambwira ko ari mwebwe muzorengana mbwa atarambajije ati none se urumva ushaka kumubaza rendo ukazokudukorera canke tukagwerekeza tukakwereka inzira ikujana kwa Busiga n'uwa 51 nyine kwa mukuru kuri bene wanyu abo mwari kumwe mukajana mugasubirayo ticanga tugushikiriza ubutegetsi uje gukorera muri MONUSCO nk'abandi bagize amakosa nkayo oye baca babatwara abasirikare nyine muri TD abazungu baca baza bakabagura ndabaza abasirikare ubundi barahari hari buvira yego tijeno prefera kutasi no jana no mico gisirikare cyo muri MONUSCO naco no jam tinako je vomyo netahire mu Burundi uze mushikiriza abasirikare nagiye mbwira uwo mu general ko numvise ko ari abasirikare ikibazo y'abarundi ikibazo bazotesida nico nyene ngaje numva ashaka gutahandi ku rupapuro arushikiriza abasirikare bamerekeza tutunjanga turagenda urugendo rurerure paka Uvira ariko twaramuseroho lift gatoya ko hari kure cyane niko guca rero ngenda bashikira ndagira natanze interview naho nyine bagi imbere ko bamfungira mu basirikare nafunzwe umunsi umwe
bamaze kumenya ko ndi umurundi mu RED-TABARA umva bavuga ati wowe guca bagushikiriza urumva woguma ngaha aye canke wogenda gataha je numva notaha kore nkashikira ubutungane bw'u Burundi na ino ibyo ntambara je wapi kweri ko guca rero desida ko notaha abo mobilisateur nyene abo recruiter barabasirikare ba kera bari barahungiye imahama b'igihugu c'u Burundi n'impunzi mu bandi niko gusa RED-TABARA yari yabahaye akazi ko barahembwa mbese amafaranga menshi two bakaduhendesha utwo tuntu duke gusa ko kugufetesha iryo tabi n'izo nzoga nta kindi nico ubwa mbere harabaye kwanza nka sensibilisation iramara nk'ikintu c'amezi nk'ane canke 5 mugabo batanguye kuvyijukira rero cane ubu abantu ntibavyumva ngora kuja guhangana n'igihugu gute n'ivyawe biguhanze nga mu nyuma rero batanguye kuza barakoresha amafaranga rero bigaragara baravyitabiriye abasaza abafise ingo barazitaye urwaruka ruva mu mashure bariko barakora amakosa cane kandi iyo baje ngo afise imiti umenga ntosubira inyuma nukuri ashaka kwereka amafoto yo mwari kumwe bambaye za mitrailleuse zambaye ikiba ubona ko abasirikare nyine baberewe wari umubona akiri muto ukabona umuntu asigaye ari umugangi akavuga ati namwe rero nimwagenda muzomera gutya iyo programme irazwi na leta y'u Rwanda igituma banabizi babikora ku mugaragaro kandi sinabo gusa n'abaturage n'abanyarwanda baba inyuma y'inkambi barimo baba barimo bashaka nko kuri batandatu twari tuzi b'abaturage basanzwe bumva no mu giturage barajamo birazwi n'u Rwanda kuko hari impamvu u Rwanda ariko rurivanga muri ivyo byo cuno hanura ndavye kuvyashikiye sinifuza ko hagira undi byoshikira kweri naje ndicuza sinifuza ko ivyoshikira vyashikira ubundi kandi bizobashikira kuko benshi baramaze kuza ariko nubwira ati abatarinjira muri urwo ruhendo nibabireke abakomeza amashuri bayakomeze abakomeza akazi kabo bagakomeze ico nakongera ko nuko nosaba imbabazi kuva ku nzego zo hejuru gushika kuzo hasi y compris son excellence notre président de la République aussi simbozi cyane twarahenzwe bikomeye uruhendo ni nko gushinga intahe biza bisigura neza ko ivyo leta y'u Burundi y'Amerika iravuga kubibera ngaha mu karere cyane ivyerekeye impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu c'u Rwanda n'ingene zikoreshwa mu ntambara ngaha muri Kongo n'ico gihugu c'u Rwanda no kubereka yuko ivyo leta ivuga ari ukuri kugendagenda. Mwabonye yuko abinjira mu makambi bagiye kurondera abantu bajana mu kugwana n'abasirikare b'u Rwanda bafatanije n'abasirikare n'abahoze n'abasirikare ngaha mu Burundi bahunze ngaha mu bagomvye gutembagaza ubutegetsi bikanka mwaka wa 2015 abo bakorana n'abasirikare b'u Rwanda mwumvise yuko abasirikare b'u Rwanda baca baburiza amakamyo y'igisirikare cy'u Rwanda bakabajana i Kigali bakabigisha inkoho hanyuma bagaca bajana n'imodoka zabo z'igisirikare muri Bukavu kandi bashitse hariya bakakigwa n'abasirikare nyene b'abanyarwanda mugabo yambitse impuzu turiya muhari M23 bakaba ari cyo baca babajana rero muri mwumvise aho yafatiwe mu misozi miremire hariya za Minembwe n'ahandi kugira ngo intumbero ibe iyo kuza gutera igihugu c'u Burundi. Rero ivyo leta y'u Burundi ivuga no kuri kugendagenda nico gituma mbona yuko leta iheze igafata ingingo zose zishoboka kugira ngo izitire hakiri kare kitaronegwa. Ibi kandi
aya makuru twovuga ko ari mashasha tubahaye dufise nani makuru menshi cyane kiretse n'uyu no kwibutsa abarundi yuko ivi igihugu cy'u Rwanda cyatanguye mu mwaka wa 2015 mbere n'imbere yaho kigomba guhindura ubutegetsi ngaha mu Burundi ku nguvu nticigeze kibihagarika gushika n'uyu munsi. Uyu mwabonye yuko bayimwinjije muri ico gisirikare nta namezi abiraheze bamukuye mu ikambi y'impunzi aho yari amaze imyaka n'imyaka ko yahungiye Mahama muri iyo kambi kuva mu mwaka wa 2016 bamukura mu buzima yararimwe mu ikambi y'impunzi bamujana mu gisirikare. No kuvuga yuko muri imyaka yose ico gihugu cy'u Rwanda cyagumye gikora ibinyene aribo bajya abarundi baca bazana ngaha ku rubuga rw'intambara muri Kongo kugira abapfireyo. Mwumvise ko babarashe benshi bagapfa yaracitse abona gutinda ashika ngaha mu Burundi. Rero akamo yagateye wenyene aka kamo twese tugatera gusa impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Mahama hariya mu Rwanda turagatera n'impunzi z'abarundi ziri mu bihugu vyose cyane cyane abari mu Rwanda aho kuza kumvira ababahenda ngo bazobajana mu gisirikare ngo baze ngo bagwane ngo mu Burundi ngo bafate ubutegetsi. Murumva yuko ubaha ku vya politike mwumvise yuko uri ko arabikora ari umunyapolitike mwese muzi yitwa Alexis Nduhije akoresheje umugambwe wiwe wafuswe ngaha kubera amakosa witwa MSD. Mwumvise ko acakorana n'abarundi bashatse gutembagaza ubutegetsi ngaha b'abasirikare akongera agacakorana n'igisirikare cy'u Rwanda kugira ngo binjize ku nguvu binjize aba bantu muri ico kiroberi bagomba citwa RED-TABARA. Mwumvise kandi yuko bari banavyanse mugabo bacabashiramo amafaranga umuntu ari mu kambi y'impunzi abasanzwe afise ubukene bacabashiramo amafaranga bacabona kugenda. Rero akakamo turiko tugatera abarundi bose bari mu makambi y'impunzi canke bari ahandi mu bindi nyuma y'igihugu ntihagire umuntu asubira guhenda ntihagire umuntu asubira kurota yibaza yuko hariho ikiroberi kiriko kirapangwa kizoza kigafata ubutegetsi ngaha mu Burundi. Ivyo ntibizoba. Ubutegetsi bwo ngaha mu Burundi butangwa n'abene gihugu biciye mu matora mu ntwaro bita demokrasi. Ivyo niko biri wimvira ko ashobora guca muri izo nzira ni inzira zidashika. Uyu yagize Imana kubera kuko atasize agatwe mugabo wumvise ko ari benshi basigayo agatwe muri izi ntambara zo ngaha mu gihugu ca Kongo. Hariho ukungene bigenda iyo umuntu afashe inzira yo guhagarika ibikorwa byo kuza gutera igihugu ibihugu biraheza bikavugana umuntu agatinda agashikira biwabo. Aka kamo ni nako duteye nabo babari muri Kongo no musi muri ico kintu bita RED-TABARA. Umuntu wese abona yobona kaberu atoroke bazomwakira hanyuma aheza garuke ngaha mu Burundi. Barabona neza yuko abaje ngaha mu Burundi atangorana nimwe bahagirira nta no bajya n'ugwara baheza bagasubira mu miryango yabo.